muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru: Afrika y'Epfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo abanyarwanda n'abarundi. Uruhande rw'igihugu cy'u Burundi hasi twamaze kwakira ingingo yafashwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri cyaha abarundi bagirijwe nimba arico, hanyuma kugira ngo ababijejwe baze bafate ingingo. Madame Sonia Niyubahwe ni umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Umunsi mpuzamahanga w'impunzi nejo bundi ku cyumweru, bamwe mu barundi baba mu nkambi ya Rusenda barishimira ko biteza imbere. Abaturage b'Afrika batageze kuri 1% nibo bonyine bamaze gukingirwa COVID. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi, nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, Afrika iri inyuma cyane mu birebana no gukingira COVID. Abaturage bayo bamaze gukingirwa ntibageze kuri 0.8%. Fidele Niyongabo arabitubwira neza. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu batangaza ko ivyo bitigiri vyiyongeye ibice birenga 20% mu bihugu bitari bike vyo muri Afrika, mu gihe intambwe mu gikorwa cyo gucandaga abanyafrika kiriko kirikwega. Umuyobozi w'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS mu karere ka Afrika, Matsidiso Moeti, avuga ko akarere ka Afrika kageramiwe muri iki gihe n'incuro ya gatatu y'ibitigiri vyinshi cyane vy'abantu bandura umugera wa COVID-19. Avuga ko ikiza ca COVID-19 gishobora gusubira kwandukira abantu benshi cyane mu mwanya mutoyi nk'uko biheruka kwibonekeza mu gihugu c'Ubuhindi n'ahandi. Moeti avuga ko ibitigiri bishasha vy'abantu bandura umugera wa COVID-19 vyiyongeye hafi y'ibice 30% mu ndwi irangiye, mu gihe abahitanywe n'uwo mugera biyongeye ibice 15% mu bihugu bitanu vyo muri Afrika. Ivyo navyo ni Afrika y'Epfo, Tunisia, Zambia, Uganda na Namibia. Umuyobozi w'urwego rujejwe kurwanya no kwirinda indwara muri Afrika CDC John Nkengasong yabwiye abamenyesha makuru ku munsi wa kane kw'igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu muri Afrika kiriko gigenda buhoro buhoro muri rusangi, mu gihe ibitigiri vy'abandi umugera wa COVID-19 biriko vyiyongera cyane mu buryo bwihuta mu bihugu bitari bike. Ibihugu bine vyo muri Afrika ntibiratangura gucandaga abanyagihugu bavyo. Yamara ishirahamwe OMS rivuga ko igihugu ca Tanzania gifise imigambi yo kuja mu mugambi wa COVAX ujejwe kuronsa incandago ibihugu bikenye kurusha ibindi vyo kw'isi. Isi yose izazirikana impunzi ejo bundi ku cyumweru ku munsi mpuzamahanga w'impunzi nyine. Impunzi zigenda ziyongera cyane aho kugabanuka. Bityo umuryango w'abibumbye uratangaza ko icyorezo cya COVID kitahagaritse abantu guhunga ibyabo kubera impamvu zitandukanye. Umubare w'impunzi umaze kwikuba kabiri kuruta mu myaka 10 ishize. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020 abantu miliyoni 82 hafi n'igice bari impunzi mu mahanga n'imbere mu bihugu byabo kubera intambara, gutotezwa, ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu n'imihindukire y'ibihe. HCR itangaza ko byari bibaye umwaka wa 9 wikurikiranyije umubare w'impunzi uhora wiyongera. Kuri Filippo Grandi, umuyobozi mukuru wa HCR, biratangaje ukuntu ubuzima bwose n'ubukungu byahagaze ku isi yose kubera icyorezo cya COVID, nyamara impamvu zitera abantu guhunga zo zigakomeza: intambara, urugomo, ivangura n'itoteza. By'umwihariko muri Afrika atanga ingero z'intambara zo muri Tigray, Mozambique no mu karere ka Sahel, nizo zateye impunzi nyinshi mu bihumbi 2020. Izindi ngero ni Syria, Yemen, Afghanistan, Palestina na Venezuela. Mu bihugu bicumbikiye impunzi nyinshi, icya mbere ni Turkiya, yakiriye hafi miliyoni 4 baturuka cyane cyane muri Syria. Icya kabiri ni Colombia, icumbikiye ahanini abahunga Venezuela. Pakistan yakira abahunga Afghanistan, iza ku mwanya wa gatatu. HCR ivuga ko muri iki gihe umuntu 1% by'abatuye isi yose yataye ibye byose arahunga kugira ngo akize amagara ye. 42% muri bo ni abana batarageza ku myaka 18 y'amavuko. Naho hagati y'umwaka w'ibihumbi 2018 n'uw'ibihumbi 2020 impinja zigera kuri miliyoni 1 zavukiye mu buhungiro.
ijwi ry'Amerika tugarure Fidele Niyongabo noneho tujyane muri Korea ya ruguru aho umuyobozi w'ikirenga Kim Jong Un avuga ko yiteguye kuba yahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iminsi 5 inyuma ko Amerika n'ibindi bihugu bisavye Korea ya ruguru guheba umugambi wayo w'ibigwanisho ruhonyanganda ikagaruka mu biganiro. Ivyatangajwe na Kim Jong Un vyerekana ko asa n'uzorondera kongereza ibigwanisho ruhonyanganda igihugu ciwe gifise muri iki gihe no kongereza ivyerekeye kuremera abategetsi ba leta ya Amerika kugira bahebe ivyo Korea ya ruguru ibona ko ari migambi yo kuyigwanya. Kubw'itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press, mu nama y'umugambwe uri ku butegetsi muri Korea ya ruguru yabandanije ku munsi wa 4, Kim Jong Un yarihweje idonido iyo imigambi ya Amerika ku ntwaro ya President Joe Biden iterigana. Kim Jong yatangaje ku buryo bugaragara ingingo zofatwa ku bijanye n'imigenderanire n'ico gihugu, yamara ntiyagaragaje ku buryo butomoye izo ngingo izarizo nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru rya Korea ya ruguru. Kim Jong Un yasavye abanyakorea ya ruguru kwitegurira neza guhangana na Amerika kugira bakingire agateka k'igihugu cabo n'umutekano w'igihugu. Mu ntango z'indwi abategetsi b'ibihugu indwi bigize umugwi G7 bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi barasohoye itangazo risaba ivanwaho burundu ry'ibigwanisho ruhonyanganda mu kigobe ca Korea nuko Korea ya ruguru iheba umugambi wayo werekeye ivyo bigwanisho hamwe na za misile. Murumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aya makuru mushobora no kuyakurikira ku rubuga rwacu rwa internet wa3.radio-yacu.voa.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Nyuma y'umwaka ushize President Evariste Ndayishimiye abaye umukuru w'igihugu, ishyaka rye CNDD-FDD rirashima ibyo leta ye imaze kugeraho, ariko abatavuga rumwe nayo nk'ishyaka CNL bavuga ko bakumirwa. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera i Kigali mu Rwanda. Umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD uhamanota menshi Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu awukomokamwo mu kiringo c'umwaka umwe amaze ari kuri iyo ntebe. Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD vyabwiye ijwi ry'Amerika ko umukuru w'igihugu yashitse afata ingingo zikomeye zo guteza imbere igihugu. Aha vyashimangiye cane cane ku kugwanya igiturire n'abanyonora amatungo ya leta, aho hagarujwe amafaranga arenga miliyaridi 40 y'amarundi yanyururizwa mu matagisi n'amakori mu makomine, abahora bayatoza nabo bakabogozwa mu gihugu cose. Iyindi ngingo ishimagizwa niyo kurekura abanyororo barenga 5,000 harimo abamenyesha makuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu, kugurura no gukura ibihano ku maradiyo 3 yari yugawe harimo Bonesha FM ikorera i Bujumbura na BBC y'Abongereza, guha akaryo impunzi zirenga 50,000 guhunguka bavuye mu Rwanda, muri Tanzania no muri Kongo. Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu mugambi CNDD-FDD vyemeza ko umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kubugora Burundi ku civugo ca leta mvyeyi leta nkozi. Naho biruko umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora yashikanye Perezida Ndayishimiye ku butegetsi, wowe siko ubibona. Mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru, Agathon Rwasa atwara uwo mugambwe utari muri leta ariko uri mu nama nshingamateka avuga ko leta yashize imbere gukumira abandi muri uyu mwaka wose uheze. Kiretse ko umuntu yonegura, je ntavyo mbona noshima mu by'ukuri. Ni washaka no ku ruhande rwa politike tugiye kuraba iburabuzwa bya politike turacabandanya turibona hirya no hino, mugabo ni umwaka urangiye ni washaka tugiye kuraba uko abarundi babayeho, ku gihugu cifashe. Nta ntambwe novuga ngo yaratewe, haba mu by'imibano abantu urabona yuko hari ikumira, umenga abafata ko ari abarundi nawo umugambi wiwe gusa, uravye abaha amabanga yo kurongora ikicanye kiriya. Nimba kumbure mu byo yumvira yibaza ati nibo kumbure botwara neza gusumba abandi, ubuzima bw'abarundi bukisununura gusumba, mbona umenga ahubwo cabaye igihushane. Yamara umugambi IPD zigamibanga ishami ryegamiye ubutegetsi ntuhuza na SNL, Abdul Karim urongoye nabo mu kiganiro yatanze arashima ko Uburundi bwaronse ingabire yandayishimiye nk'umukuru w'igihugu. Abdul Karim arafise ico yisabira iyo ngabire.
turavye uko leta n'umukuru w'igihugu bariko barakora umugambwe w'PDS nga turifuza yuko bobandanya bashira inguvu ku bisata bibiri, igisata kijanye no kugwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo y'igihugu, kuko nkuko mwese mubizi umukuru w'igihugu yama nawe nyine abivuga yuko yifuza yuko abarundi bose boronka icyo bafungura kandi bakaronka n'amafaranga batunga mu mufuko. Twarabonye abantu bagiye bakugwa mu mabanga kubera ko inyifato yabo ibangamiye ubutunzi bw'igihugu. Twoshima rero yuko iyo ngendo ikwira hose, ntibihagarare kuri barya twabonye gusa canke twumvise. Icya kabiri turifuza yuko boshira inguvu mu ngendo yo gutwara neza, abarongoye abandi bakumva yuko bahari ku neza y'ababitura bose. Ku ruhande rw'amashirahamwe yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amubwira ko umwaka wiwe wa mbere w'ubutegetsi waranzwe n'ihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu. Mu rwandiko rwayo rigiteka ikebura perezida Ndayishimiye ko yohagarika ubwicanyi kuko ryaharuye abantu barenga 550 bangana n'4 c'abaharugwa ko bishwe mu myaka 5 ya nyuma y'uwo yakoreye mu ngata. Angel niko yagize atwara rigiteka kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Aho muri 554 250 batowe ibiziga novuga byicwa bagata mu mazi, mu mashamba, mu mabarabara, mu makanivo. Ibyo byose bigatera umutima hagaze rigiteka. Tukagira tuti rero hagarariye ubutungane, hagarariye umutekano mu gihugu, abakora amabi kwayiyamiriza mu majambo bahanwe, navyo ndetse mbere vyogarukana icyizere n'abahunze bagahunguka. Hama n'abasanzwe bafasha Burundi bakawufasha koko bimwe biboneka kuko bafatira kugene agateka kazina muntu n'intwari bereye biri mu gihugu. Ico bikoze ayo mashirahamwe arashima imvugo nziza y'umukuru w'igihugu akamusaba ko imvugo yojana n'ingiro. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver niyo nkuru urakoze. Afrika y'Epfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo abanyarwanda n'abarundi. Mugenzi wacu Diane Ninenahazwe amaze kuvugana n'umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi Sonia Niyubahwe kubirebana rero n'abadiplomate b'abarundi birukanwe na Afrika y'Epfo. Ayo makuru tuba twararonse mu bushikiranganji bujeje imigenderanire y'Uburundi makungu no gufashanya mu iterambere, ariko ntitwoshoka twemeza ko amakuru ariyo canke atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'imigenderanire makungu. Iyo muvuze ngo ayo makuru mwarayaronse ariko nimwoshoka mwemeza mwayaronse biciye mu yahe nzira, mu nzira ya diplomasi, mu nzira yahe? Na makuru ariko aravugwa ahantu hose, faramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwa n'igihugu kindi, igihugu kiba cigenga ntidushobora kuyisubirako. Turubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyo no kwita souveraineté dans notre pays, turayubahiriza. Donc inkuru twarayironse, ariko bataragira amatohoza turabanza tukayakira bwa mbere na mbere iyo ngingo, hanyuma tukayishira mu ngiro, hama bizokurikira bizoba ivy'amatohoza. Mugabo ntitwavuga vyo kuri mu nayo tuzi twarayimenye kandi twarayakiriye. Mwayimenye bivuye muri Afrika y'Epfo mu buryo ivyo kumenyeshwa ayo makuru nyene bicamwo? Mu bisanzwe igihugu n'ikindi birafite uko bivugana bigahana abiraba byose. Ni ukuvuga ko Afrika y'Epfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo? Yego cyane, amakuru twarayaronse. Novuga nti uretse ko bariko baranayavuga no ku maradiyo atandukanye no mu bushikiranganji biciye mu buryo byategerezwa gufasha nyene mu buryo novuga nti officiel niko nobwita amakuru twabashoboye kumenyesha. Hanyuma abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'ico cako mvuga ko bariko ratohoza no kuvuga ko mutaravyemeza neza ko baba barabikoze canke batabikoze, ariko Afrika y'Epfo yarabibamenyesheje, ariko abo Afrika y'Epfo yabamenyesheje ko izobasubiza bangana gute bwa Madame Sonia? Ushike ubu nta gitigiri c'umwihariko twovuga abo barundi birukanye turaronka. Nico gituma tuvuga tuti uwo tubangira gatoya bakaduha umwanya bashobora kugira amatohoza by'ukuri kandi twaronka n'igitigiri nyaco. Ni ukuvuga ko Afrika y'Epfo yababwiye muri rusange ko hariho abarundi bakora muri ambasade y'u Burundi hariya igiye kubarungikira, ariko ntiyigera ivuga igitigiri cabo? Yego cyane, amakuru twaronse muri rusange hamwe n'abandi bose kuko n'abandi babimenyeshejwe. Hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambasade bashobora kuzoshika mu gihugu c'u Burundi ryari. Hari abamaze gutahuka, ariko ku butaka bw'u Burundi hari abaratahuka, bataratahuka bitegekanijwe ko bo batahuka ryari. Uko biri kose iyo birukanye umuntu naho igihugu cyo birukana ku ngingo yacu yigenga,
baramuha umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura. Ayo matohoza muvuga ariko akorwa hagamijwe kugira iki nimba bazoba bamaze kubirukana? Ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi aho twamaze kwakira ingingo yafashwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri icyo cyaha abarundi bagirijwe nimba ari cyo, hanyuma kugira ngo ababijejwe baze bafate ingingo. Izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba byavuye mu matohoza, bigashobora gufatwa biraba abo byagirijwe cyangwa ugasanga bifashwe ku zindi mvo bivanye n'ikiba cyavuye mu matohoza. Ico kibazo n'ubwa mbere mukimenye ni kibazo gisa nk'icatangaje abatari bake, ariko ku ruhande rw'u Burundi n'ubwa mbere byaba bishitse. Yego cyane, ku byo nzi jewe ngira ngo bingana n'imyaka mfise gushika ubu nta kibazo nk'ico nabigire numva kibaye hagati y'ibihugu. Mugabo ico bomenyesha abatwumviriza nuko mu gihe vyoba vyarashitse by'ukuri hamwe n'amatohoza vyoshika akagirwa tugasanga by'ukuri abo bakora mu buserukizi bw'u Burundi barakoze ico caha, agira amenyeshe abatwumviriza yuko uko biri kose s'intama yuriye inzu n'abantu nk'abandi, nabo baba bakora mu buserukizi baguma n'abene igihugu nk'abandi, bashobora gushika bagakosha n'abantu. Kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo murumva ko mubizi, ariko ivyahe bisata bakoramo Afrika y'Epfo ntiyigeze babwira, nubwo mwavuze ko batababariye bangahe bazobarungikira, ntiyigeze navuga ati bakora mu gisata co gutwara abantu kuri aeroport, bakora mu gisata co gutanga amaviza, bakora mu gisata icana. Oya, nta bisata turamenya bakoramo, ariko tuma tugira amatohoza uko biri kose amakuru akwiye. Madame Sonia Niyubahwe, muvugira ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Arakoze Sonia Niyubahwe, umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi, yaganiraga na mugenzi wacu Diane Nininazwe. Andi makuru dukesha ikinyamakuru Sunday Independent cyo muri Afrika y'Epfo avuga ko abadiplomate barenga 200 b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bashobora kwirukanwa kubera icyo kibazo. Mu bihugu bya Afrika bindi bivugwamo harimo u Rwanda, Guinea, Malawi na Lesotho. Muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afrika kuri radiyo ijwi ry'Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi ry'Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi ry'Amerika, adresi ni VOA radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Isi yose izazirikana umunsi mpuzamahanga w'impunzi ejo bundi ku cyumweru. Bamwe mu Barundi bamaze imyaka 6 mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barishimira ko biteza imbere. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe muri bo bakora akazi ko gutwara abagenzi ku mapikipiki taxi moto. Emmanuel Ntirampeba numwe mu mpunzi z'Abarundi zifite moto ikora umurimo wo gutwara abagenzi Rusenda, Uvira na Baraka, avuga yuko kuva bagera muri inkambi mu mwaka wa 2015 bateje imbere urwego rwo kwiyunguruza binyuze kuri za moto baguze. Hano iwacu mu Rusenda kwiyunguruza muri 2015 byabigoye cyane, aho twashika ngaha kuko umuntu yaraja kuyabara kaburi moto, ukabona imoto ivuye ibaraka irengana, ariko by'ukuri ngaha iwacu nta moto yari ihari, cyangwa se wabona akamoto kakagushikana Isanza, wagera Isanza ukabura moto ishobora kuba yo kunguruza. Uyu munsi by'ukuri ntushobora kubura moto kuko bonyene nibo bakwinginga bakakubwira ati tugende, kuko biboneka ko ivyunguruza abantu cyane cyane nk'imoto nizo dukoresha cyane ziboneka ngahi wacu. Ubu mu kambi ugereranyije ubona hari nka mu mutangana gute? By'ukuri ugerageje kuraba mu Rulinda, mu Rusenda, mu Gatunguru ntago hoba habuze nk'imoto nka 80 z'impunzi zoba zariyungunganije mu kugira zironke ngaha. Aha muri iyi nkambi ari impunzi z'Abarundi zirenga 30 usanga hari ziza zijya gukora imirimo y'ubuhinzi, ubucuruzi ndetse n'uburobyi kugira ngo zibone amafaranga yo kugura za moto. Alphonse Bigirimana
yaguze moto avanye mu buhinzi bw'itomate n'intoryi. Amafaranga yo kugura moto no kwideburira urazi ko hari usanga abakora ubuzi butandukanye, usanga ari abarimyi, hari usanga ubuzi busanzwe kuko ubuzi ari bwinshi, usanga umuntu ariko arayaba ukuntu aho yo kwiyunganganya kugira arabe kuyogora ako kuma k'akamoto kamufasha. Imwe muyigura ngahe moto? Moto imwe ari shasha ni $1,300 $1,350. Mugabo ari occasion ari giwironga kuri $500 cyangwa $700,000 bivana ni yariyo yose. Usibye kuba izi mpunzi zitunza amamoto ku bwinshi, zitangaza yuko zatumye n'abakongomani bo mu Rusenda nabo batinyuka batangira kugura za moto. Mbere byari bikomeye kuko nta mpunzi n'imwe yagira imoto, usanga ari n'umukongomani ayifise nawe nyine, ugasanga n'uwibaraka, ugasanga no kuko benshi batinya ko bamenyekana ko bafise amafaranga ngo boca bagira ikibazo bakica. Ariko impunzi zahisemo kuvuga duti kubera izi ngorane dufise twica twareka turaguza imoto. None rero n'abakongomani ubwoba bari bafise nabo barabuvamo, ubu nabo baragura amamoto. Nubwo imoto nyinshi ari iz'abakongomani ariko no mu ikambi hari moto kandi zitari munsi ya 80. Nubwo amamoto yiyongereye mu Rusenda, bamwe mu bagenzi bakora ingendo bakoresheje za moto Rusenda Uvira bavuga yuko bahangayikishijwe n'imihanda mibi banyuramo. Ndayishimiye Pascal ni impunzi ikunze gukora ingendo ikoresheje moto. Kuva ngaha mu Rusenda ugiye Uvira mufata imoto muyifata muri abantu babiri, mukagenda mugashika ahantu hambere, mugafata ubwato, mwashifata ubwato mukariha amahera kuri ba nyiri ubwato, mukagenda mukururuka, mujyana n'umumotari n'imoto mu bwato bumwe, mugashika mugafata imoto kandi mukagenda urundi rugendo rutoyi, mugasubira gufata ubwato bugira kabiri, naho muriha amahera na nyiri moto hamwe n'imoto. Aho usanga mu bwato bumwe harimo imoto zitatu n'abantu barenga 30, ugasanga ni ibintu biteye ubwoba. Hamwe mugize isanganya yaratana icoza kubarokora. Ubusanzwe umuntu ufite moto muri iyi nkambi ikora umurimo wo gutwara abantu n'ibintu, ku munsi umumotari yishura amafaranga 14,000 y'amakongomani kuri nyiri moto. Usibye urwego rwo kwiyunguruza, impunzi zo mu Rusenda zateje imbere n'urwego rw'uburobyi ndetse n'ubuhinzi. Berasengabu ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu Ntara ya Kivu y'Epfo. Radio Ijwi rya Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden akubutse mu rugendo rwe rwa mbere mu mahanga ari umukuru w'igihugu. Yari mu nama y'ibihugu 7 bikize cyane kurusha ibindi ku isi, G7, inama yabereye mu Bwongereza. Ayivuyemo yagiye i Buruseli mu Bubiligi mu nama y'abakuru b'ibihugu bya OTAN, umuryango w'ubutabarane bwa gisirikari. Mbere yo kugaruka iwe yanyarukiye ni Geneve mu Busuwisi kubonana na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin. Niki umuntu yakura muri uru rugendo muri rusange? Mugenzi wacu Fidele Niyongabo arabiganiraho na Frederic Bamvuginyumvira, umuhanga mu by'umubano hagati y'ibihugu, akaba yarigeze no kuba vice perezida wa mbere wa Repubulika y'u Burundi ari Buruseli, na Emmanuel Nkurunziza, umuhanga w'imvugo, we ari mu mujyi wa Toronto muri Canada. Duhere kuri Frederic Bamvuginyumvira. Mu bisanzwe twavuga ko ari urugendo rwagenze neza kandi rwari rwitezwe na benshi kandi rwavuyemo ibintu byinshi wumvirije ibyavuzwe. Icyo umuntu ari buhereko ingene kuva President Trump akiri ku butegetsi yari yikuye amasezerano menshi yamuhuza n'ibi bihugu bya Buraya. Ikindi cya kabiri ni uko Perezida Joe Biden yaje arondera kugira ingendo nshasha itandukanye n'iyo wasubiriye Perezida Trump. Ubu rero abanyaburaya basa n'ukumenga bariko barakora bonyene kandi bahora bakorera hamwe na Amerika kuva kera, kuva mu ngwano y'isi ya kabiri bamaze gutindira umwasi hamwe, bavuze bati reka tubanaye tuganiriza umwasi hamwe, ibibazo bikuru nk'ibibazo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe tuvyigire hamwe, niba kwivuna abanzi tuvyigire hamwe. Buruhaje n'ikibazo rero gihambaye cyane kijanye na COVID-19, aho uko bumvikanye muri iyo nama G7 yumvikanye ko boha muri yaridi n'incanco mu bihugu byo munsi ya Sahara. Urumva ni ibintu twavuga tuti ni ibintu bihambaye cyane. Umva rero agaca hongeramwo kubahuye na perezida w'Uburusiya akavuga ibibazo
kandi urimo ni kurwanya ingwano nyabwonko, kwibana amakuru na cyberatack, ikintu bumvikanye cyane. Hanyuma baravugana ukuraba ingene ukudandaza batumirana mu manama y'ubudandaji. Putin aravuga inama yabereye St. Petersburg aho haje abanyamerika bashika 200. Hanyuma baravuga kandi ikibazo kijanye n'uko bagiye gusubizanya abadiplomate bari bariyirukanye. Urugendo rwagize akamaro cyane, rwaje gutuma isi ibona ibindi bintu ukundi, kandi by'ukuri iki kibazo cya demokrasi, abavuganira demokrasi abanyamerika baraza imbere yuko bavuga ati reka tugende tugwahire akabiki ikintu tugenderako yiduhuza n'isi. Nawe Emmanuel, urwo rugendo rwa mbere rwa Perezida Biden mu karere k'iburaya muri rusangi mu rubona gute, ruvuze iki, rwagenze gute? Murakoze kuri ico kibazo. Uru rugendo uko twarubonye dufatiye byo dusanzwe twihweza by'imvugo n'ingene abarubwiyemo bakuru kuvuga abakuru b'ibihugu babiri babyifashemwo, twasanze bwa mbere na mbere bahuye bose berekana umwe ku buryo bwiwe ko abikora, ishaka ryo kwerekana ko igihugu ciwe ari igihangange. Umwe ku ruhande rwiwe ndafata nk'ijambo rya Perezida Joe Biden akabimenyesha akoresheje imvugo itomoye aho bikenewe, ahandi naho agasa n'ugukekeza mugenzi we kurikije ibigomba kuvugwa. Kuri iryo jambo rya mbere ry'ico twabibonyemo mu bijanye n'imvugo, ni uko muri rusangi Perezida Joe Biden yaboneka yavuga nk'umuntu mubona yisanzuye, nubwo atahayagera mu zabukuru wabona ko ari we yisanzuye atakimubangamiye ku mutima. Niko Perezida Putin nawe nyene si umwana, ariko murazi arikiriza ijambo umuntu yarabona yuko umenga arafise ico ariko arakingira canke arishigikira, mbere nawe ari kuraba ingene baba bahagaze iyo bariko barivuga, barabona imyifato itanye. Bikaba rero bigira ico bisigura vyerekana kuko nk'uko Perezida Joe Biden niwe ngomba guhera ko yabishikirije isi, yavuze ati naje kugira ngo nerekane ibikorwa nyamukuru tugiye gukorera ko nkoresha iryo jambo twe na mugenzani w'Uburusiya, nongere nerekana ubwa kabiri akamaro ko kuvugana atawuduciyemo hagati tudaciye ku wundi muntu. Hanyuma ubwa gatatu ati nongere menyekanisha atagucijya nino aho dushira ico dufata yuko ari inyamukuru, ni kuvuga imico n'imigenzo twebwe tudashobora kwihangana iyo yahungabanye iwacu canke hirya. Ku rundi ruhande ugacuraba nka Putin, mbere na mbere ufashe uko yashikiriza ibibazo nyamukuru baba bamubajije cyangwa agomba kuvuga ko nka bijya by'urusumye rw'urusaku ruciye kuri ivyuma nyabwonko canke ibyo kuzokumvikana na leta zunze ubumwe kugabanya ibigwanisho ruhonyanganda, warabona hashimikira dufate hageze nko kwisigura ku kibazo c'ingene bategekanye gushira mu ngiro ry'imyaka 5 bumvikanye yo kugabanya ibigwanisho ruhonyanganda, ukabona ko ahatebera ko ahatangira utorero dusumba utwo umugenzi wa leta zunze ubumwe yatanze biratanatanze, baba abihweze n'ibindi rero bagashobora gucabona aho mu mashira ishimikiro nabivuze naho nagomba kurangiriza. Uravye nko ku bindi bibazo nyamukuru bijanye dufate nk'agateka ka muntu, yasa n'uwikingira n'ubugira ati si twebwe twenyene n'abandi barafise ibyo bagirizwa. Sinzi ko noshoka ndabigira ko ni kimwe mu karorero nayo ngomba gutanga. Yego, turaza kugaruka kuri iyo nama hagati ya Perezida Biden na Perezida Putin, tuyinjiremwo nido mu nyuma. Perezida Biden igihe yahura n'abategetsi bagize umugwi G7 w'ivyo bihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi, n'abategetsi b'ishirahamwe OTAN, yababwiye ko Amerika yagarutse ku rubuga mpuzamakungu azosubira kuyobora ibihugu birangwa na demokrasi ku isi. Abanyaburaya niko babibonye, bavyakiye gute? Hari abavuga ko harimwo abafise makenga ko bitazomara igihe kirekire hagarutse indi ntwaro y'uwundi mugambwe muri Amerika, ibintu bishobora gusubira inyuma nk'uko babonye bagiranye ibibazo na leta y'uwo yasubiriye. Ngaruke kuri Frederic Mambuga Inyumvira. Ico kibazo baravya kari kayitiye mu minsi yaheze intwaro ya Perezida Trump, birumvikana kubera ko Trump imico n'imigenzo abanyamerika bari basanzwe bagenderako, urabona ko asa n'uwayisubije inyuma, aragenda kugwanirira cyane igice c'abanyamerika aho kugwanirira abanyamerika ivyo gutanga iyo mico n'imigenzo mw'isi ngo abantu bayigendereko bisa n'ibisubiye inyuma. Rero nce gutuma umunyaburaya yabonye ivyo akavuga ati mbega ibi bintu burya bizobandanya, uyu muperezida niyahava hakaza uyundi ameze nka wa wundi yaragiye, ntizosubira kumera nka kwa kundi.
n'impungenge kandi birumvikana. Nshuti zacu, aya makuru ntahahumurije, mbashimiye cyane ko mwayakurikiye. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.